Andika. Telefone yanjye irabamwe. Telefone yanjye kwa kufite telefone yanjye ko ishaka. Bingira manje some byari byanditswemo. Kandi wowe bimenyereye muri iyi minsi telefone yanjye sishaka. Kandi wowe bisoma telefone yanjye. Please get out of telefone yanjye. Sibyo. Wirinde kunshavuza udasebya telefone yanjye. Telefone yanjye urayema nkayo. Handagu. Kweka cyayumva. Shaka twiga twashwana. Je nawe. Nenda guharera. Shaka twiga twashwana. Nenda guharera. Kweli iki? Nenda guhana kujya katandagu. Kandi nakubwiye kiyazo kwa telefone yanjye. Wewe turayisangiye wewe. Nenda guharera. Muri iyi minsi kwamenyereye cyane. Nenda guharera. Shaka kushwana wewe. Nenda guharera. Telefone yanjye. Sibyo? Sinyene. Telefone yanjye. Mbagwa fuye. Imari nani. Hagumiza ngaha. Jo. Ukora batwagwimura abashitsi baje. Rero guma baza barashikira ngaha. Rero akazifise nk'uno munsi runo runtu. Kandi arugigimba ko nkande. Ngaha hama. Iyi kupira hake. Nasunda guhana. Ingufu zo konsunika je nkuko munzu yanje wazikuye. Ziba je nta jambo nyene kumbarira. Ubaza ko ivya byose ntabizi. Ubizi vyahe? Ivyabaye mu kabari hirya yacu ravyibuka. Nimba vyarabaye vyabaye ko vyaterezwa kuba sibyo? Ubaza ati amakosa yo ngaho mu rugo. Amakosa yawe. Ahubwo wewe tugiye gupima amazi n'ubufu wewe. Twiruke. Uriko uranyumva neza. Zizogume zimeshe kuko je ndashaka kwirukana umwanya n'umwanya. Kuko na wamenyereye. Ntuvyara nta n'umwana mugabo narakurese uguma wuzuza inzu yanje gusa twarete wuzuza mugabo uwakanuye amaso wahindutse bashaka kumuturi ndakubwire muri iyi minsi ugume wiyubaye sibyo uko wamenyereye usigaye wanarengera canje tuzoraba tuzopima uzosohoka ngaho naragwinjiye sinzorusohoka barakoresha caje ngo ndi ngaha munzu yameze neza munzu harahiye kaje n'ibinda Kosha, harahiye. Mabuja ni karate kwa. Bosi basha. Yaramunitse. Ningirene basha. Uko amabashwa na misutsi ni n'umucamanza wabo. Ntajya yoniga umugore wiwashakike. Sha akakazi. Mabuja fuye naje nzobafashwa kuko bazovuga ati tuvuge ikintu camwishe. Oya reka nabukuntu notabara. Nasubiye mu naragwinje sinzorusohoka. Babuja usubira mwiki wewe. Babuja. Wewe. Nibiki. Sivyo reko ndabona ngaho hanze. Nawe nibiki no. Kumpamagara mbe ndagutabara nguyu azokwica. Uyu janka. Umugabo we nkizi urisi yawe ko ngopara. Wewe ubikura hivi cyane. Usigaye ngabwenge n'abakozi wewe. Ngabwenge n'umukozi. Bose atuzobiba. Bose Reka nabareke ni. Nunashaka mu byumvikana. Shebi munde mu mwege amaraso ya mabuja ntazombeka. Mure kuyo je tuzokimenyana. Tukumenya ngahani abona mu imisi. Byosha ntikuraba gusa je nawe tuzokimenyana. Oya mabuja. Ibintu biri ngaha mu rugo ntuba ngaha turi batatu ntabigiyemo. Nukuri. Ushaka kunyibitsa bya munsi. Ndikine kwibitsa. Sivyo nafite mabuja bikuye. Yakaribya wa munsi nyene byarahitse. Eba ntibimbuza katse. Sawa genda rero. Basha. Musigare. Eba nikizoba muzoje umucire benye. Ariko mana yanje urugo ko mbona rugiye kunanira kubera ko ntavyara. Ubu sinivugana neza n'umugabo wanje twirirwa turashwana tugwana kubera ko ntavyara. Mana ndagusavye urubyaro ndagusavye kugira ngo nshobore kuronka amahoro mu rugo rwanje. Ndumva mbuza amahoro. Ariko reka nje kwa pasteur. Impanuro ziwe ndazi ko ziza kumfasha. Zoirimbigita
ibitangaza Yesu umwami yakoze imbere ya ntebe. Ni sawa namwe? Mumeze neza? Yego n'amahoro turakomeye. Muri bande? Ndi umuntu yakurondera, nashaka icyo mumfasha pasteur. Nta kibazo, sinzi ko mwambwira kuri telefone, sinzi. Oya nakobera uri ahantu bakugenze tuyiranje. Yego karibu muhira, sinzi ko muba muhazi. Ushobora kumuha orientation amakugiranze? Ni ngakinanira 4. Oui, ndakumva. Kinanira 4, just umanukanye ngaha kuri internationale, uraza kubona numero 4. Okay, reka mukanya tanzi. Sawa, karibu. Sawa, mugize neza. Yego, numva nari mfise yindi programme yo kuja ahantu, ariko karibu ko numva ari umuntu ufise ikibazo, karibu muhira nta kibazo. Okay, reka nihute kugira sindagucereze. Sawa, mukoresha umwanya. Merci. Sawa. Karibu. Mumeze neza? Yego. Yesu ashimwe. Amen. Karibu. Murakoze. Yego. Karibu rero mwisange. Murameze neza? Yego. Karibu. Murakoze. Muranyarutse cyane mwahatoye gute? Nafashe taxi byanyereye cyane kuhashika. Haroroshye cyane, umanukanye iyo pave urabona urushitse n'ibyo. Rero nkuko mwari mwabivuze, nari mfise yindi programme, nari mfise ahantu nagomba kuja hamace mpava nja kuri eglise. Ariko rero kubera mwabisavye yuko hari ikintu mwari mwifuza kumbari, nashimye kubakira kugira ngo mwanze mumbwire ico kintu. Sinzi rero ko mwafata akanya mukambwira. Murakoze. Chambere na mbere manje gushimira kuntu wanyakiye wakoze. Ego natwe turabashimiye ko mushimye. Hama pasteur je ndafise ikibazo. Ndafise ikibazo mu rugo wanje sindavyara. Kandi tubanye nabi n'umugabo wanje ko ntaravyara. Nanifuza ko nsengera nanje nkashobora kuvyara nk'abandi. Okay. Duvise ikibazo cyane. Kandi ndabatahura cyane, si ikibazo coroshe. Ariko ni ikibazo cyama cyahabaye, ariko Imana irafise ukuntu ihinyanyura ivyo bibazo byose bikahava. Rero ubwa mbere ikintu nagomba ndakubarire, umwana atangwa n'Imana. Birashika ntimuronke umwana ku mvu zitandukanye, birashoboka akaba ari ingwara hagati wewe canke umugabo wawe. Kubw'ivyo rero biba bikenewe ko musenga, ariko no kwa muganga mukagenda kugira ngo abo baganga ugiye kwa muganga niho rero abo baganga bashobora kubona ikibazo kiba kihari. Kubw'ivyo rero bakaraba bakabitorera umuti. Ariko kandi hari n'igihe bibaho ari kubera imyuka mibi ngaha ku isi, birabaho ntawo kwirengagiza yuko ivyo by'uburozi bitabaho, imyuka mibi y'abasokuru byo guterekera kera ugasanga birakwirikiye umuryango. Nico rero dukunda kuvuga abakozi b'Imana tuhari kugira ngo dushobore gusenga, dusengera ivyo bintu bishobore kuhava, kandi n'ivyo bintu ari nk'ubugumba birahera kubw'Imana. Rero kubw'ivyo reka ndagusengere, mugabo imbere kugusengera reka dusome ijambo rimwe. Ijambo rimwe riri muri Habakuki ikigabane ca 2 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Haravuga ijambo ry'umutwe riravuga ngo umugororotse azobeshwaho no kwizera kwiwe. Umurongo wa mbere, nzohagarara nshibamye nje ku munara wo gushibamako nkenguze ndabico ari bumbarire ku vy'amaganya yanje, maze uhoraho aranyishura ati atandika ivyo weretswe uvyandike ku bisate vyo nyuguti zisomeka, kugira ngo ubisoma anyarutse, kuko ivyerekanywe bifise igihe vyashingiwe kandi vyihutira gushikako.
ntibizobesha, naho vyotebagana ubirorere kuko bitazobura kuza, ntibizoteba. Raba umutima wiwe urikakishije ntutunganye, ariko umugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe. Amen. Amen. Iri jambo ryo muri Habakuki ikintu ritwigishije ubwa mbere, ritwereka ko dukwiye kuja ku mavi, ritwereka ko dukwiye kugira amasengesho igihe cyose. Twereka kandi ko ibibazo tubitura Imana nayo akaba ari yiduha inyishu kw'ivyo bibazo. Rero kubwira n'impanuro kandi nagomba ndagusengera, ariko wizere yuko ivyo bintu ngiye gusengera ico kibondo mu muryango wanyu kandi bizokunda, ariko nawe byose biva ku mavi, nawe ushishikare kwizera kuko bavuga ngo umugororotsi azobeshwa no kwizera. Hanyuma n'umuryango wanyu tuzoshe mushishikara musenga, hanyuma kandi muzohore muza no mu masengesho. Kandi rero muzohore bikunze n'umufasha wawe, muzohore muza kuri eglise mu masengesho tubasengere, kandi no muhira mubandanye mugira amasengesho nabo mubana mu nzu. Reka rero ndagusengere, sinzi ko byokunda ko ndagusengera. Mana uri mwijuru, Mana ugira neza, Mana ushoboye vyose, Mana uhangamye, Papa uri hejuru, turashimye kuno mwanya tubanye hano hantu, twumvise ijambo ry'Imana ivuga ngo umugororotsi azobeshwa no kwizera. None dawe mwiza Papa, turasengeye uno muntu, uno mukristo yipfuza ikibondo, afise ijambo riri ku mutima yipfuza. None mwami Mana, turasengeye runo rugo rw'uyu muntu bene umufasha wiwe bipfuza ingabire y'ikibondo. Tugushimiye ko washimye gushinga urugo rwabo, none turasengeye imigisha yindi, turasengeye umwana ikibondo ariyo ngabire ya mbere mu muryango. Mwami Mana uri mwijuru, tuzobone ishimwe, tuzoshinga intaye ko wagaragaye. Turasengeye impwemu mbi zose zotuma bataronka ikibondo, imyuka mibi yose turayihagaritse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, tuzobone inyishu inyuma y'iri sengesho. Urakoze, tubisenze twikwizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Zembwiye vyari byo kwe. Nico nuko bimeze. Sister makuru yawe none. Ceni meza nakuri. Wari wamevyiga ndi bro wawe usimba kunda ari kubera ona. Niwe mfise gabi sister wanje sako nguma rabizi. Iyo mwanya uragoye rero. Mbe urazi yuko nayanka tugabira ko yavyaye. Ndazakuzi gumazika. Umunyamugisha ndabwiye. Akora twenza kera. Uri umunyamugisha bakuri. Anyere ingiravyara. Ingiravyara zaravyaye ari yavyaye. Sister mukuri wewe. Narinzi ko gutwenza abere. Inga ntivyara. Ubu ngiye ngera. Abana baraho none. Asha baraho, kuri barakomeye, twese turakomeye. Okay. Chananje nirenga zinisaho ndashima. Gusa mu rugo no bitameze neza, twone nakubwiye ku telefone nagerageje kukubwira ati rawuze mu rugo ndabyogira ngo nabico wumfasha nka mukuru wanje. Yaje mu rugo ntitagenda neza. Rero sister, ikibazo dufite mu rugo kirakomeye. Nawe urabizi kandi uranabibona uranavyibwira. Kuko navyigiye cyaciye bana n'umugore mu nzu atamwana, urumva ko ari ikintu kitoroshe mu rugo nawe nka mukuru wanjye umva ko bitoroshe. Byo kweri urumva ni ibintu nyene atari byo kwihanganira. Jembo nayo yuko ahubwo wamwirukana nubwo mbona bitoroshe, mbona ko yaje kuduhonyereza umuryango ahubwo no kumwirukana uwo afashe ingingo yawe. Nta mahoro dufitanye na mu rugo, imishwano turashwana. Jembo nayo ko bafata ingingo yo kumwirukana, sibyo? Kuko nta kuntu umuntu yogoma mu rugo atavyara ari no kuduhonyereza umuryango ngaho. Birumvikana nukuraba vraiment naje biranduhije cyane gose. Ndi ku kazi nta mahoro ndonka. Kubera ibibazo nk'ibyo byo mu rugo kandi ubona ikibazo gikomeye. Birumvikana. Ni kuvuga yuko hari abakobwa benshi buziye mu gisagara beza basumba nurya, hari abo kuvyarira ubushuri amahasa. Nukuri ndagusavye umwirukane. Byo vuga ndabyumva. Kuri byo vuga ndabyumva niyo mpamvu navuze ati uze ufashe ikibazo kitakomeye.
je nogufasha je mbona yuko wamwirukana ikibazo cyo nayo kukubwiye ndagusabye umfashe untoze umutwe none bigenze ko genda naniwe je nakubwiye jewe ico mbona ofata nuko mwirukana hamukaja kurondera uwundi mukobwa nakubwiye hariho abakobwa bavyara ubushuri amahasa nukuri ndagusabye dukurire mu rugo ahubwo sha kibikorera ko vraiment ko biri kose ntugikora kuko ndabona family kirahona cyane erega papa na mama ntibishimye kuba babona atakibondo kihari mu rugo iwawe rero je mbona yuko ufata inyibuka mwirukana sister cyazi kintu kizima cyumba rero ntugikorera ko kandi nabana amasaha agiye ako nanaje kwitegura mu kimwe ndawukaza usigaye ngo turayaga niko nyine sawa turasubira akazi keza okay nabirwe neza sawa ariko vraiment nk'ubu baby wanje yumvira iki iminsi 3 yose vraiment atanukundondera yibaze ko nje ngambayeho gute aya reka ndamurondera oui baby meze neza none nk'ubu wiyumvira iki iminsi 3 yose yera utandondera ama sinaguhevye umwanya n'akazi urabizi nawe ariko naco nukugerageza nkarondera time tukabonana urazi yuko ntahora ndakwemera ko umunsi uhera utamvugishije ariko ubu kubera iki wahindutse nk'uko oya nje nanjye byose ndabyemera ego aje byose ndabyemera nyine uno munsi ndashaka kubona nta kibazo ndiyaranja 17 tubonane nta kibazo saa izo 17 ndakurindira gusa umenye yuko basha ntakubonye ntakomeza usanga niyahuye sawa okay Ufrene biraza none ndameze neza mu rugo ni sawa ndibaza ubu bintu biraza nta ngorane ndashima nyene pole pole ariko nanje kubaraba nkaca sanga mugiye bigenda gute akazi urabona n'amasaha y'akazi tugiye ku kazi oya nta ngorane ndibaza muga sister ari ngamuhi ari indani muravugana sanga wowe uza kuzosanga ngako ari byo tuje kuyaga by'umuryango nyine sawa genda mu muvugana sawa